guhera kuri Yuda Iskariyoti yamugurishije. Petero yamwihakanye, abacamanza bakuru b'idini bamwagiriza bamucira urwangondagonde kugira bikunde yicwe. Pirato yamukubitishije kumwe n'abayahudi sinzi bakokeza ngo mubambe, gushikaho Pirato agondotswa akarikura inkozi y'ikibi Baraba, agategeka kwica Yezu hakoreshejwe kumubamba. Aba bose bakoreye Imana mu buryo batazi, bakoreshwa mu gufasha kugira uruhara rukomeye mwishigwa mu ngiro y'umugambi w'Imana wo gucungura abantu bose atanomwe avuyemwo, biciye mu gutanga umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Kuko iyo bishika Pirato ntiyice Yezu, ahubwo akamwambika izera, gutyo Yezu ntakubitwe, ntabambwe, ntiyicwe, akarekugwa akitahira amarembe kujya Pasika, kuko nubundi yari yegereje. Pirato yari kuba akoreshejwe na Shetani, kuko yabakoze ikosa rinini ryo kumvira Shetani mu kugarariza no kudashira mu ngiro umugambi w'Imana. Ni nkuko iyo Pirato yanka kwica Yezu, Imana yari guca ku wundi, maze Yezu nubundi akaruhira kwicwa abambwe, nkuko vyari vyaranditswe ko adotegerezwa kubambwa agapfa hama akazuka. Inzira y'ubwenge. Ari nayo mpamvu Yezu atigeze agirira inzigo abari ko baramwica rubi, ahubwo yabasabiye ikigongwe kwa Mana se, ati dawe bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora. Bisigure ko yarazi ko Pirato n'abayahudi atakosa bafise, ahubwo bariko bakorera Imana batabizi. Kuko usomye neza Bibiliya urabona ko ukuvuka no gupfa kwa Yezu ari umugambi w'Imana wateguwe kera cane, kandi Bibiliya ikerekana ko atabundi buryo bwateguwe Yezu yari gukoresha mu gucungura abantu atari ukwemera kwitanga ko inkuka akabapfira ku musaraba. Ari nayo mpamvu Yezu yakariye cane Petero, gushikaho amubwira ko ariko avugishwa na Shetani igihe yamenyesha abigishwa biwe uyu mugambi wamuzanye ku isi. Petero we n'intege nke za kamere ya muntu agaca ashiramwo amarangamutima ngo ntibikabe, mu kugaragaza ko batifuza ko Yezu yopfa, kanatsinda bafatiye ku bitangaro yakora kuba yopfa. Ivyo ntibanavyumvira ko vyoshika. Nimba abigishwa batewe umutima uhagaze no kubona Yezu apfuye, baranibagira ko yari yarabasezeraniye ko azotegerezwa kuzuka, atazohera mu mva. Ibaze rero iyo bishika naho Yezu ntazuke. Iyo Yezu atazuka, ubukirisu mbega buba buriho, buba bushingiye kuki? Ubwo abatumwa n'abanditsi b'ivanjiri ntibaba bafatwa nk'aba escrow, abateka mitwe, ku buryo vyoba bigoye kwemera ko ibitangaro byose banditse ko Yezu yakoze vyoba vyarabaye vy'ukuri. Mbega iyo Yezu atazuka, ryazuka ry'abapfuye rivugwa muri Bibiliya ryoryo nticoba ari kinyoma kigaragaza ko atabundi buzima buri nyuma y'urupfu? Ubundi nibiki vyemeza ko vy'ukuri Yezu yazutse, ko ari we yabambwe hama akazuka? Nimba yarapfuye hanyuma arazuka, izuka rya Yezu ryo twigisha iki? Ndabaramukije, nitwatanga Imana Patrick Rosage Maestro. Mwakoze guhitamo neza, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri sinzi zira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere, n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, maze dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Uno musi nkuko mwamaze kumva imengamiro y'iki kiganiro, tuza kurabira hamwe ido nido kubijanye no musi mukuru wa Pasika uhimbazwa n'abakirisu nk'izuka rya Yezu. Tukaza kwisunga cyane cyane amateka yaranze ubuzima bwa Yezu, na cyane cyane mu minsi yiwe ya nyuma yo kuba ku isi, twisunze ivyanditswe vyeranda muri Bibiliya. HP Menya turanipfurije Pasika nziza ku bakirisu bose bayihimbaza, na cyane cyane abakatolika aho bari hose ku isi. Nawe uri kurakurikirana kino kiganiro, tukagusaba gukora subscribe nimba utarayikora, ukore like, yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangiza muri commentaire. Yesu n'abantu abo bamenya aho inzira y'ubwenge. Ndasubire kubaramutsa. Nubwo hariho abo gushika isaha y'uno munsi batemera ko vy'ukuri Yezu Kristo yapfuye hanyuma akazuka, twebwe ico tuzi nkuko vyemezwa na Bibiliya nuko Yezu Kristo ari Imana mwana yamyeho, yaremye vyose, kandi vyaremwe vyose vyaremwe kuri we, nkuko vyandikwa mu ivanjiri ya Yohani. Yezu Kristo yaraje ku isi yigize umuntu, asamwa ku bubasha bwa mutima mweranda
avyagwa na Bikira Mariya. Inkuru itashimishije ubutegetsi bwari buhari ico gihe muri Isirayeli kuko Herodi yatinya ko havuka uwuza kumukura ku ngoma, ku buryo vyabaye ngombwa ko Yezu ahungishwa mu Misiri kugira ntiyicwe kubw'ishari n'umunoho w'ubutegetsi vya Herodi. Mu nyuma Yezu araheza agarukanwa muri Isirayeli, Herodi yaramaze gupfa. Yezu yarakuze akurira i Nazareti, akwije imyaka 30 yarabatijwe na Yohani Batista mu ruzi Yorodani, acafata umwanya wo gusenga no kwisonzesha ari mu bugaragwa mu gihe c'ikiringo kingana n'imisi 40 n'amajoro 40 imbere y'uko atangura kwigisha inkuru nziza. Inzira y'ubwenge. Ikimutandukanye n'abandi bavugishwa n'Imana babayeho imbere yiwe canke abo mu gihe ciwe nuko Yezu Kristo we yigisha yivuga, kuko yavuga ko ari we mukate w'ubuzima wamanutse uva mu ijuru, ko uwuriye umubiri wiwe akanywa n'amaraso yiwe atazigera asubira gusonza no kunyoterwa, kandi ko atazigera apfa. Akavuga kandi ko ari we zuka n'ubuzima, ko uwumwizeye wese naho azoba yarapfuye azosubira kubaho. Akabwira abamukurikira n'abumviriza inyigisho ziwe ko ari we nzira, ukuri n'ubuzima, ko atawuzoja mu ijuru atamuciyeko. Ivyo akabivuga anabifatanya n'ibitangaro nsigarabwenge vyayobera abahinga yagenda akora haciye hose, akiza indwara zananiranye, akavura ubumuga bwo ku mubiri butandukanye, akazura abapfuye, akagwiza imikate n'amafi, akagaburira abantu bakarya bagahaga mbere bakanasigaza. Ageze ku kiyaga abarovyi baba bogoroye kuko baroba ifi zihakwa gutabura ibisenga kubera ubwinshi. Umutumiye mu rubanza rwawe, ikibazo c'ubukene bw'ibinyobwa caba gikemutse kuko yahindura amazi akaba umuvinyu mukanywa mu gahimba. Ivyo vyose yabikora kugira yereka abantu ko ari Imana, afise ubushobozi bwo kunesha no kuganza imbaraga zose z'isi, kuko atatinya kugendera hejuru ku mazi y'inyanja agatambuka. Umuyaga n'ibisebuzi nta bubasha na butoyi vyari bimufise kuko ari mu bwato n'abigishwa biwe, yabitegeka gutuza kandi bikamwumvira. Ariko n'ubundi kubera ko ivyo yakora bitashimisha na gatoyi abapfarizayo kumwe n'abasaserdoti bakuru b'idini ry'Abayahudi, Yezu vyatumye agwiza abansi kandi bari bakomeye mu idini ry'Abayahudi, kuko bamwagiriza ko ari umuvugishwa w'ibinyoma, yigisha ibinyuranye n'ivyanditse vyeranda, akigisha ibiciye kubiri n'imigigwa n'imigenzo yubakiye ko iyobokamana ry'idini ry'Abayahudi, nko kwiyita Mesiya, mu gihe bo n'ubu bakirindiriye umuzo wa Mesiya. Gukiza abantu ku isabato bikunyurwa no kuba abamuyoboka barushiriza kuba benshi, ivyatumye ikibazo ca Yezu kivanwa mu idini kikajanwa muri politiki, ibitari bigiye koroha kuko politiki ico gihe muri Isirayeli yari iri mu minwe y'Abaromani. Inzira y'ubwenge. Bitewe no kuba Yezu yaje kwisi igihe Abayahudi bari mu gacinyizo k'Abaromani kandi akaba yari yabuwe ko azoza ari umwami akomeye akiza Isirayeli, abenshi bamaze kumva ko ari we Mesiya baje bamukurikira, kuko bari bizeye ko ari we aje kubakura ko intwaro y'abakoroni b'Abaromani bari babahagaze ku gakano. Ivyatumye aferi ya Yezu itari kuguma iri mu idini gusa, ahubwo igitandukira muri politiki. Kuva inyuma yaho asanzarije ibidandazwa, akirukana bari bahinduye isengero akaguriro, kuri dosiye yo gufata Yezu haciye hiyongera ko icaha co gutera umudugararo mu isoko no guhungabanya ubutunzi bw'Abaromani, gushikaho banarementanya bamubeshera ko agumura abantu akababuza gutanga ikori rya Sezari. Ibi vyaha vyose uwo vyagiriye Abaromani bamuhanisha kumubamba, nkuko Yezu vyahavuye bimugendera. Kuko n'ubundi iyo Yezu aza kuba yagirizwa ivyaha bijanye n'idini gusa, ntiyari kurinda kujanwa ku batware kwa Pilato. Abayahudi bari kuvyihereza nkuko babigenjeje kuri Stefano, na Yezu bari kumwicisha amabuye, ntiyari kubambwa. Ariko aha hari kuba hakozwe ibinyuranye n'ivyanditswe vyeranda, ari nayo mpamvu nkuko nabivuze mu ntangamarara, kuba Pilato yaciye yemera kubambisha Yezu atani ivyemezo bifadika bihari vyotuma Yezu abambwa akicwa. Nuko Pilato nawe yariko akoreshwa n'Imana kugira umugambi wayo wo gucungura abantu uranguke nkuko vyanditswe. Ari nayo mpamvu harangutse ivyari vyanditswe ko Yezu azopfa urupfu rwo kumusaraba, hama agahambwa, agaheza akazuka ku munsi ugira gatatu. Ibi vyose niko vyagenze atana kimwe kivuyemwo. Izuka rya Yezu ari nayo nkingi yubakiye ko iyobokamana rya gikirisu,
nukuri ko ivyabayeho nkuko vyemezwa na Bibiliya mu bitabo vy'ubwuzure bushasha nka Matayo 28:5-6, Abikorinto ba mbere 15:3-4, Abaromani 6:9, Luka 24:6-7, Yohani 11:25, Ibikorwa vy'abatumwa 2:32, Abaromani 8:34, hamwe n'ivyahishuriwe Yohani 1:18. Abahinga mu bijanye n'iyobokamana bemeza ko izuka rya Yezu rigaragaza ubumana bwiwe n'ububasha bwo kunesha urupfu, bikanagaragaza ko abemera Yezu Kristo batakurikiye inyaringa. None iyo Yezu atazuka vyari guca bigenda gute? Iki kibazo n'ubundi Bibiliya iragitangira inyishu, kuko umutumwa Paul mw'ibaruwa rya mbere yandikiye Abikorinto ikigabane ca 15 na cane cane kuva ku karongo ka 12 gushika ku karongo ka 22, Paulo yishura kino kibazo agira ati: none ko Kristo avugwa ko yazutse mu bapfuye, ni kuki hari bamwe muri mwebwe bavuga yuko atazuka ry'abapfuye ririho? Usangwa atazuka ry'abapfuye rihaba, na Kristo nyene ntiyazutse. Naho niyaba Kristo atazutse, ivyo twigisha ni ivy'ubusa, rero kandi ukwemera kwanyu nuko ubusa. Bisubiye kandi dusa n'abashingira Imana intahe y'ikinyoma, kuko twayishingiye intahe yuko yazuye Kristo nayo itamuzuye, usangwa abapfuye batazuka. None abapfuye nibaba batazuka, na Kristo nyene ntiyazutse. Naho niyaba Kristo atazutse, ukwemera kwanyu ntaco kumaze, muracari mu bicumuro vyanyu. Bitayeko kandi nabo abapfuye muri Kristo barayogeye muri ubwo buzima bwonyene. Nitwaba ariho gusa twizigiye Kristo, turusha abandi bantu bose kuba abagorwa. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, abariwe abatangurira. Nkuko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Nkuko bose bapfa muri Adamu, niko bose kandi bazosubira kuba bazima muri Kristo. Inzira y'ubwenge. Aha Paulo agashaka gusigura ko iyo Yezu atazuka, ubukirisu ntibuba buhari, kuko abakirisu ukwemera kwabo ataco kuba kumaze, koba kugaragara kugizwe n'ibitutu, kuko atashingiro koba gufise. Ivyaha vyabo vyari kuba biharigwa ari uko barinze gutanga ibimazi, kuko atacemeza na kimwe coba gihari cuko Imana yemeye ikimazi c'umwana wayo Yezu Kristo, caho yitanze ubwiwe kugira acungure abari kw'isi bose. Iyo Yezu atazuka, abamwemera bari kuba bagowe, kuko abatumwa biwe kumwe n'abanditsi b'ivanjiri baba bafatwa nk'aba escro, abateka mitwe, kuko vyoba bigoye kwemera ko ibitangaro byose banditse ko Yezu yakoze ko vyabaye vy'ukuri. Inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ivanjiri ziba atashingiro zifise, ku buryo atabantu bokomeza kuzizera nk'ukuri, kuko n'abapfiriye muri Kristo boba bagiye akagirire. Mu yandi majambo, urupfu rwoba ari ryo herezo rya vyose, nta zuka ry'abapfuye ryoba ririho, nta buzima bw'inyuma y'urupfu nk'uko vyigishwa n'iyobokamana rya gikirisu bwoba buriho. Inzira y'ubwenge. Nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru La Croix, izuka rya Yezu rifise insiguro rikomeye, kuko ari cemeza ishingiro ry'ukwemera kw'abakristo. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, kunesha urupfu mu buryo bw'umubiri na mwemu. Yezu amaze kuzuka yaciye asambura urupfu rwahora rutegwa n'icaha, maze aha umuntu amahirwe yo kuzobaho n'inyuma y'urupfu, kuko yagaragaje ko urupfu atari ryo herezo, ahubwo ari inzira ishikana ku buzima bw'ubuhigwe budahera. Ubwa kabiri, ni ukugaragaza ukuri n'ubumana bwiwe. Izuka rya Yezu ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko vy'ukuri ari umwana w'Imana, kandi ko atayaze amasigara cicaro. Ivyo yasezeranye n'ivyo yigisha kwari ukuri, kuko iyo Yezu atazuka, inyigisho ziwe zose zari gufatwa nk'ubuvugishwa bw'ibinyoma. Ubwa gatatu, ni ukuvuka k'ubuzima bushasha. Izuka rya Yezu ni ikimenyetso ngereranyo cerekana urugendo bwo kuva mu buzima bwo kw'isi ukaja mu buzima bw'imwemu. Izuka rigasigura imbaraga zikomeza abantu, ntibabe bakigira ubwoba, ahubwo bagaca bagira ishaka, umwete n'ubwira byo kumenyesha inkuru nziza, kuko vyerekana ko uwuzutse ataba akiri uw'isi, ahubwo acika umwana w'Imana. Ubwa kane, nayo kuba Yezu inyuma yo kuzuka yagumanye inkovu zaho bamucumise imisumari ku biganza no ku birenge,
ngo bisigura ko amateka n'ubuzima umukirisu acamwo, intambara agwana n'inkovu bimusigira kugira ashike ku bweranda bwuzuye zidasha zizimangana, ahubwo bigaragaza ko umuntu amaze kuzuka aca asubira kwambara wa mubiri nyene yapfa afise, ariko ukaza utyoroye. Ubwa gatanu, izuka rya Yezu rigasigura kandi umuco uboneshereza isi yose ukanesha umwijima w'urupfu. Ubwa gatandatu, nayo ngo kuba aba orthodox bemeza ko Yezu igihe yazukanye na Adamu na Eva akabakura mu mva. Ibi bigasigura ko izuka rya Yezu ari ikimenyetso cemeza ko ku munsi w'imperuka abazoba barapfuye bose bazozuka bacibwa urubanza rw'imperuka. None vy'ukuri ni igiki cemeza ko Yezu yazutse? Dufatiye ku bushakashatsi mu bijanye no gutohoza ibisigarira vya kahise, biragoye kuronka ivyemeza ko Yezu vy'ukuri yazutse, kuko ari igitangaza cayobeye abahinga muri science n'ubusesanguzi bwa kahise. Ariko abahinga mu vya kahise no gutohoza ibisigarira barahuriza ku rutonde rw'ibimenyetso vyanditse muri Bibiliya vyemeza izuka rya Yezu. Ubwa mbere, barahuriza ku gusanga imva ya Yezu yari yahambwemwo igaragara, ikiziga ca Yezu kiburirwa irengero. Ariko aha n'ubundi abayahudi n'abaromani nubwo badahakana ko imva ya Yezu igaragara, bagiriza abatumwa ba Yezu ko aribo banyuruje ikiziga ciwe kugira babeshe ngo yazutse. Ibi bitujana ku ngingo ya kabiri, kuko ivyo bice bibeshuzwa n'abatumwa batari bake bashinze intahe ko babonekewe na Yezu amaze kuzuka, guhera kuri Mariya Madalena, Petero, mu nyuma abiyereka bari hamwe bose mu nzu biyugaranye. Ubwa gatatu, icemeza vy'ukuri ko Yezu yazutse ni kuba abigishwa biwe bamaze kumenya ko yazutse baciye baba ishigwa rimenetse, aho bari barasanzaye kubera gutinya kwicwa, baca ahubwo bahindukiramwo abatumwa bigisha inkuru nziza ya Yezu badatinya, baremera baricwa urupfu rubi, ariko ntibigera bahimukira Yezu. Iki ni cerekana ko bari bazi neza ko Yezu yazutse, bafise icizere ko Yezu yazutse kandi azotegerezwa kubazura mu bapfuye. Mbere n'abagwanya abakirisu nka Sawuli yahindutse Pawulo inyuma yo kwemeza ko yabonekewe na Yezu. Ivyaciye bituma umuhari w'abayoboke ba Yezu utatevye gusanzara i Yerusalemu gushika iyo ubwami bw'abaromani bwagarukira. Uyo muhari gushika aho ucika idini ry'abakirisu, idini ryakomeye gushika mbere isaha y'uno munsi bikaba idini riza kwisonga mu guhurumbirwa n'abantu benshi ku isi bari mu migwi itatu igizwe n'abakatolika, abaprotestanti n'aba-orthodox. Inzira y'ubwenge. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rusage Maestro. Reka ndangize nipfuriza Pasika nziza abakirisu bose bayihimbaza, na cyane cyane abakatolika aho bari hose ku isi. Nkaba ndangije ndabashimira mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri cya kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twahora dufata ko bidashoboka, bitaho bitobaca ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, maze dushobore gushika ku mbona kazozo twifuza gushikako. Uno munsi tukaba twari ko turabira hamwe ibikuru bikuru ku bijanye n'amateka yaranze ubuzima bwa Yezu, tukibanda cyane cyane ku kigabane c'ubuzima bwiwe cyo kubabara, ugupfa no kuzuka. Tukaba twabonye icatumye abambwa agapfira ku musaraba, n'ivyemezo ko atapfuye ngo ahereyo, ahubwo ko yaciye azuka, gutyo abayeretse abamwizera bose ko nabo bazozuka. Nizere ko twahigiye ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe ku utarayikora, mukure like, mwongere mu partage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mufite ico mubaza naho canke nico mwifuza kutwunganira, muce kuri WhatsApp ku 71 ubusa 4 rimwe. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure, bishikira abantu benshi. Nimusanga amahoro y'Imana, mugira mu bamwubahwe na gawane. Inzira y'ubwenge. Yesu n'abana abo bamenye